Ndabaramukije kaze mu makuru ategekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 21 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hitezwe ikirere kizoba kirimwo ibicu hamwe hakazocamwo n'ibihe vy'izuba. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi bikazokwibonekeza imwaro aho bizoba biri kuri °C 13. Inyuma y'umutaga hitezwe imvura mu ntara zose zigize igihugu cacu hamwe hakazocamwo n'ibihe vy'izuba. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu Cibitoke aho bizoba biri kuri °C 28. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12:06 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12:12 z'umuhingamo. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngenzebuhoro nije nayabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.